nagomba ndababwire rero ko hari impwemu mbi igenda itera abantu bamaze kugira amajwi meza. Imana idufashe cyane. Muza muduga murondera kugera kwa rujya rugero, mugabo mutangura kumenya ati uko twegereyo niho hari umutego ukaze. Jewe ndavyibuka tuciga mu mwaka w'icenda, ndazi neza harimo abatari bake bamaze kwiga amashuri 9 gaha. Tuciga mu mwaka w'icenda nta muntu yikorako. Oya, bavuga ngo ndi demi fonctionnaire. Hanyuma biraduga ugaca usanga ruciye rutangura gutaha ijoro kubera ko twaba twumva ko turiko turaba abantu bariko baraheza amashuri, kandi vyari byo vrema. None hejeje amashuri ko musitanteri yaca kwandikira ikete ngo uzoze kwigisha, hanyuma bagaca baguhemba 28,000 ugaca wumva ni sawa. Imana idufashe cyane. Hanyuma tugiye turaduka gahoro tugeza mu wa 13 tugaca wikoma exit kunaniye ugaca utangura kuba umutaxi vero. Hanyuma yama wa yatangura kuza mu kwaha agatangura agatera gabanuka. Sibyo? Mu nyuma tugeza muri kaminuza birahinduka. Tuza gusanga noneho atakintu tuzi. Wega imbere gatoya baca bakubwira bati none ereka byose nubusa. Umuyaga. Nubundi ugaca wunama. Ukubandanya wegera hejuru naho nabiza kugusaba kunama gose. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ikintu gihambaye kandi gikomeye giteye mbere n'ubwoba nukudakoresha ububasha bufise. Imana idufashe cyane. Kudakoresha ububasha kandi ubwo bubasha uzi neza ko bufise nimba abantu ba mbere ngomba kubibabwira nk'umwungere, nimba abantu ba mbere bagorana n'abantu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru bavuga ngo jewe umusigaye ndi umuririmbyi w'igitangaza. Abo bantu mw'ishengero baratugora. Abo bantu muri iyi mwebwe nyene murazi nyene mugora abarongozi banyu. Ngo jewe ndi umuridere ngo nshobora kuririmba neza, ngo mbere wanagomba ngo nzoca nigira ngo ishengero ngo ribanza risigare rigaragara. Ninde yaguhenze? Nagomba ndababwira ikintu kimwe bene data, niwagerageza uzogerageza ubihebe kugira ngo urabe ubushobozi bwa Kristo kwishengero. Uzogerageza ubihebe ni uzocubona neza ico Kristo ari kwishengero. Nagomba ndakubwira, nimba wiyemeje kuzi guhimbaza Imana, uhimbaza Imana mugabo guma wibuka ati Kristo ari mwijuru ariko arandaba, bigutere guca bugufi. Haleluya. Bigutere guca bugufi. Hanyuma nagomba kukubwira ngo uwo mutima wawe umenetse, uko umutima wawe umenetse wuguruka urondera Imana, ni kubandanya guca bugufi, kuko cya kintu kikujana kwishira hejuru ntikiva kuri Kristo, kiva ku mugwanizi. Kuko Kristo igihe cyose uko ndamusanze agomba gufata ingingo ruhasha acambwira ati Dieudonne banza utekane gatoya, banza uruhuke gatoya, banza uruhuke kugira ngo nibuke nongere ndakwibutse, nongere ndakubwira urugendo tugendanye. Twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Igihe wiyumvira gukorera Kristo, igihe wiyumvira kuririmba nk'umuririmbyi, uzoza wibuka ko Kristo wewe ku musaraba ntiyaririmbye. Ku musaraba ntiyaririmbye. Nticari igihe cyo kuririmba, cari igihe c'umubabaro, ariko yagiye muri uwo mubabaro kugira ngo ushobore kuduza ijwi uririmbe. None kubera iki uwaronse izina rirengeye ayandi mazina yose, wewe wacunguwe? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo erega ngo hari ikintu kimwe twama twibagira, nuko ufise
yibagira yuko atakintu na kimwe afise atahawe. Imana idufashe cyane. Niwagomba kuduga hejuru mu ngabire yawe ni byiza cyane gose, kandi murondere cyane gose kuba mu ngabire zanyu muzikoreremwo, ariko wame wibuka ati iyi ngabire ndiko ndagenderamwo si iyi wanje, niyo nagizene, niyo nahawe. Haleluya. Igihe rero uri kurakorera mu byo wahawe, uragenda ukamenya uti naho noduga gute, sindi propriétaire, jewe ndi locataire. Sibyo? Sindi propriétaire ariko ndi locataire. Hari ikindi kintu kibisha rero kigenda kigaragara, nuko bamwe twitiranya ingabire zo kuririmba n'agakiza. Iki kibazo cyo kwitiranya ingabire zo kuririmba n'agakiza gituma tubloka igikorwa cya Kristo mu buzima bwacu. Kuko igihe umaze kwibwira mu mutima ngo narashitse, ngo ndarenze, ucuvuga ngo aho noja kuririmba hose bonyumviriza. Ariko nagomba ndakubwire mwene data, nagomba ndakubarire neza yuko nimba uri kurakenera kubandanya uhimbaza Imana, amavi, kandi nagomba ndakubwire nta kintu na kimwe kizova ku mavi kizokugira mubi. Oya, nta kintu kizova ku mavi wewe kizokugira mubi. Nagomba ndakubwire ngo ibyo nyene naho nyene niho hazogaragarira urukundo ukunda Kristo ririmbira. Urukundo nkunda Kristo, urukundo nkunda Kristo runtera guca bugufi kugira ngo ashire hejuru mu ngabire yiwe. Haleluya. Ngiye kurangiza mugabo ngomba kurangiza muri iki kibazo. Mbega zika ndirimbo muvumiramwo mwazikuye? Zika ndirimbo muvumiramwo mwazikuye he? Ahandazi muranyanka mugabo nisinye, namaze kwisinya. Zika ndirimbo muvumiramwo nizahe mwazikuye he? Beswa negire. Biroroshe cyane rwose kubona abaririmbyi basenga n'abadasenga. Biroroshe kuko ikintu cyambara kibyorosha nuko indirimbo baririmba baguma bimura bagira uko bakwega ibyo abandi bakweze bashiraho, bakwega ibyo abandi bakweze bashiraho, bakwega bazana bashiraho, hanyuma bagaca babwira ngo twe turakaza. Imana idufashe cyane. Nguma niyumvira ikiyumviro nanje nk'umwungere umunsi kuwa mbere, kuwa Mungu wa mbere utangura umwaka, nosigura muri Matayo 5 ku murongo wa 5 ikoraniro rigataha. Kuwa kabiri nkagaruka Matayo 5 ku murongo wa 5, kuwa gatatu nkagaruka Matayo 5 ku murongo wa 5. Mwoca mutangura ngo erega burya twarazimiye, ngo karabaye. Nagomba ndababwire ngo bakozi b'Imana baririmbye, igikorwa cy'Imana ntigishobora gutandukana n'iyerekwa, ntigishobora gutandukana n'iyerekwa, ntigishobora gutandukana n'iyerekwa, ntigishobora gutandukana n'iyerekwa, ntigishobora gutandukana no guhishurirwa, ntigishobora gutandukana no guhishurirwa. Muririmba mudahishurirwa,
nta buzima. Kuririmba hatari mwishurirwa nta buzima, kandi ishurirwa ntiribaho mpwemu yera atabayeho. Niye migenderanire mufitaniye n'Imana ituma mpwemu yera adudubiza, hanyuma yadudubiza ubuzima bukaremwa. Mwoba mutaburara? Ikibazo nza nibaza, mwoba mutaburara? None kuburara kwawe nk'ubuhimbaza vyasize biremye iki? Mwoba mutagwara? None kugwara kwawe nk'ubuhimbaza vyagusigiye iki? Warahejeje amashure, none nimbora yahejeje kandi ukabura ubuhimbaza, wakoze iki? Vyagusigiye iki? Vyagusigiye iki? Vyagusigiye iki? Vyansigiye iki? Nk'umwungere iyo ngwaye hari izaburi nandika nkavuga ati Mana, nasomye mu ijambo ryawe sanga uri kuragenda ukiza, dore warakijije aba, warakijije naba. Mana, ndumva ugukira gushoboka kuri jewe. Hanyuma navuga ijambo rifatanya no gukira nkumva nanje ndakize. None nawe indirimbo ririmba ivahe? Biroroshe. Nahoraga nza kupumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanje byapfuye bibaye. Waciye ukora iki? Abizuye nawe. Uriya yararirimbye mugabo avuga ati jewe hari ibyo yazuye Kristo, hari ibyo yazuye muri jewe, biriho ndabyumva, ariko nawe hari ibyo yazuye. None kutabiririmba kandi uhimbaza Imana, kutabiririmba wabuze ikaramu yo kwandika. None wabuze iki? Kubera yuko utazi kwandika ntaco waravuze, abandi barabifata kuri audio. Urafise nka audio 80. Oya, nukubera abo muririmba n'abatazi gucuraranga neza. Bega murazi yuko indirimbo irimwe amavuta n'ivyuma bidakenewe. Murabizi biramaze kuba bako, abo bimaze kuba ko mugire gutya. Mu bisanzwe ibi byuma nibyo guhendahenda kugira ngo birenge uruhogo, birenge umuhogo bimanuke. Ubundi zikiza ibikiza nibi bitarimwo. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. None kuri umuridere umaze kwandika zingahe? Erega uzosazira tuzokubwira ati ntaco, wewe wivugisha ko ari umusitare mu gihe cawe, zanikaye. Haleluya. Uno munsi nagumye mpige ngabire, nkwiye kugabira aba baririmbyi bateguye igikorane, mugabo mpwemu yararahejeje kuyihima. Ndabagabira ikaye n'ikaramu mu izina rya Yesu. Ndabagabira ikaye n'ikaramu. Ndabagabira ikaye n'ikaramu. Ikaye nini mupfaso, ubu urampigira amafaranga akwiye n'ikaye nini hamwe n'ikaramu. Ubaha ikaramu yirabura, iyitukura hamwe n'iya rouge. Ikaramu izi zitatu, iyirabura, iya bleu n'iya rouge. Zuzuye zitarandikishwa. Na registre imeze neza.
yuzuye itarandikwamwo. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Kuririmbira Imana ni igikorwa kigoye. Ni igikorwa kigoye gisaba ubwitonzi. Nagomba ndababwire ngo Kayini n'Abeli bose bari abantu b'Imana, kandi burya bari bakoze. Ndababwira uburyo bari bakoze. Bose bari bafashe ingingo yo gushikanira Imana, kandi yaba Kayini aravuga ati reka ntore ku by'Imana yampaye, n'Abeli aravuga ati reka ntore ku by'Imana yampaye kugira ngo ndayishikanire, ariko bayishikanira ukutariko. Ijambo ry'Imana bama basoma, mwanyumviye rivuga gute? Abama basoma, Imana yaciye ibwira gute Kayini? Niwakora ibyiza ntuzokwemerwa. Mu yandi majambo, haracari ibakwe ryo gukora ibyiza. Biracashoboka gukora ibyiza wowe Kayini, biracashoboka. Ariko ku nshuro imwe yonyene birashoboka kubikora nabi, ariko niwabikora nabi umenye ati biracashoboka ko shobora kubikora neza. Ariko ugafata ingingo yo gukora icyaha, uzoba uguye mu mutego. Imana idufashe cyane. Haleluya. Gukorera Imana, guhimbaza Imana birafise urutonde. Ngomba ngarukire ngaha, ngomba ngarukira. Ariko nagomba ndakubwire, nta handi uzigera ukura ibyo ukwiye kuvuganiramwo n'Imana. Vugana nayo mu ijambo. Baririmbyi baridere mudasoma amajambo y'Imana. Babantu nabo bakora mu gikoni bitwa bamizisiye. Uno munsi naca nabisinye kabaye nyene nihevye. Babandi bakora mu gikoni hariya bitwa bamizisiye, ngo twebwe nta na kimwe ngo tuza kuza ngo duca dukubitako. Imana bababarire cyane gose. Ngo tuza ngo turazizi, ereka barazizi nyene. None ko atagishasha kirimwo, ni yayindi yambonyi yayiteguye n'igihe yari mu gitanda yagumya fyonda kuragira nkuku isa yose muza gukubita. Arabizi ko atagishasha mufise. Imana idufashe cyane. Mugabo umunsi mpamwe yururutse mugatangura kuzana bya bihimbano bivanze, azocabwira ati aha nsanze burya nkiri hasi kure cyane gose, ndacari imbari ahubwo nkwiye gusenga kugira ngo Imana ikorora intoki zanje kugira ngo ndazipange neza bikunde. Imana idufashe cyane. Baririmbyi namwe bacuraranze mwagabiwe ingabire nziza cyane, ingabire nziza cyane. Jambo ry'Imana rambwira ngo Dawidi afashe inanga atanguye gucuraranga, yarayivuza umwami bisigo hariya biriko biramukubita mu miserege. Ubwo nyene akabyuka akavuga ati bwa bundi nani ndakize. None uwo mujya wawe wibaza yuko umujya wawe wonyene aho naje no gikubita nkuko kigashwangarara? Mugabo harakenewe amavuta, harakenewe ubushobozi bwa mpwemu w'Imana buherekeza kwa kucwangarara uko ariko kose. Haleluya. Tugomba gusenga Imana, ariko ibihimbano byanyu biva hehe? Biva kuri YouTube cyangwa biva kuri mpwemu? Nama niyumvira umunsi YouTube yamara umwaka idakoze, hari amashengero yo kugara, hari abantu ingabire zabo zoba zihagaze umunsi bambonye bo hagarika akazi, hari amakorale yofudika.
bateba gusenga ngo Imana izane bishasha. Umunsi umwe babajije Mbonyi bati mbega wewe wiyumvira indirimbo umaze kuririmba n'izo uzoririmba wibaza ko zizoba zirimwo amavuta izizoba ziryoshe cane gose ari zihe? Bati izo nzoririmba ni nziza cane gose kandi wumva umenga izo yaririmbye ni nziza. None wewe ko atanimwe uraririmba wewe uzoririmba izihe? Izo nziza cane zizopfa kandi wararahiye ko udasenga. Gusenga ari bya pasitori, gusoma Bibiliya atari ibyawe, ngo ntiwize teologiya. Dukurahe nirihe soko tuvomamwo kugira ngo turonke inkomezi zo gukora ivyo dukora uyu munsi. Ngomba gusenga Imana, ariko ko twaje nta kindi cyatuzanye. Turagomba gusa nuko Kristo agomba ko dusa kugira ngo dukore igikorwa c'Imana, igikorwa c'Imana kitarimwo umugayo ahubwo gikiza, hanyuma duce turinda ubugingo bwacu. Ndagomba gusenga Imana, ukaba ugomba ko dusengana nawe. Urahawe kazi, ukaba ugomba ko dusengana nawe, ariko nagomba ndakubwira uburyo witwara nka Kristo bizobandanya kugaragaza gose icuri mu gikorwa ciwe.